naho uburyo ari buke urashobora kubugira agatahe gatoya kuko utuntu twose duhera hasi hama ukagira agatahe ukarondera ubuzima bw'umwana ko mu Burundi ibintu byo mu Burundi biragoye ugaho ufise duke ukagira aho ukura n'500 twese ubuzima twarabubayemo imbere yuko dushika aho tugeze dushobora kuba twagejwejeho n'ubundi buzima twatanguye ikintu uragitangura gito gito ukabaho urondezemo uburyo bw'ingene ubandanya urera umwana wawe ntucuba nk'ababandi hariho kakobwa b'ibigugu ashobora gusaba ibintu nk'uko ugaca usanga aciye harura ati ni budogo ngo ni bukeya ngo Amahoro nshuti bakunzi ba Bujahit TV mwe mukurikirana ibiganiro bya Bujahit TV turamukije twifurije amahoro y'Imana bivanye naho muherereye muri mu Burundi canke mu mahanga twifurije ko mworangiza umwaka neza mukagirana uvuga imigisha mukagirana uvuga kunezerwa na cyane cyane bivanye n'imiryango yanyu bivanye naho muvukana yes kuri mikoro kumwe na Beni inyuma kamera uri kumwe na Juma Jux Professional ni Bujahit TV yamibazanira nuvuga amakuru ameze neza cyane amakuru nuvuga ari ku gihe ya yandi mwifuza kumenya mbega timbega ariko bigenda gute kuri no munsi rero mutubona turi ngaha twasubiye kandi kugendera nuvuga wa mukobwa wa mwigeme canke wa wundi nuvuga ariko arerera nuvuga umwana w'umuhisi nuvuga umwana wa Karim Babel nuvuga umusore yateramisha benshi nuvuga umusore benshi bakunda yes ari kiganiro twakoranye mwarakibonye ni benshi twabonye ko mwagikurikiranye twarabonye no commentaire benshi byarakoze ku mutima mwarifuje kumenya ati mbega bo basanzwe babayeho gute mbega ko byagenze kujyanye mbega ibindi babimeze gute hakare n'abandi baguma bavuga ati ahari hose Imana igume muzigama naguma arindira ibintu bizogenda neza cyane kuko Imana kumwibagira ariko turetse n'ivyo hari n'abandi bandondeye bambwira yuko bafise bijya bike kumbure bashaka kuzoshikiriza bafise bijya bike kumbure bo muha kugira ngo barabe iyi misi 2 3 4 canke 5 kugira ngo umwana ashobore kubaho neza umwana ashobore kwiga neza umwana ashobore kwambara neza ashobore kubaho nk'abandi kuko bari muri bamwe Karimu yateramisha bari muri bamwe novuga bakunda ibikorwa vya Karimu rero nko mumbona bari bamuzaniye novuga ni envelope twese ntana tuzi twese twayibonye dushikira nko kunye n'uyayizanye nambaje ati mbega bimeze gute ambwira ati naje sindabizi birimwo naje sindabizi nituzi kunangana bimeze gute canke nituzi ko ari invitation canke nituzi ko ari chèque canke nituzi ko ari amahera bo ivyo arivyo byose turaziko ari vyiza birimwo indani sivyo yes uro mubona rero niwe yasirikiye nabigeme novuga bari muri Saudiya bagiye hamwe baratora tugiya duke muri bajya amafaranga basanzwe bakorera baca barungikana uyu mukobwa rero kumbure arashobora kubidondora ababwire n'abari bo bayarungitse bite ni sawa komeye ego ni wewe rero barungitse ego kibimeze gute ninde yakurungitse ni bande bakurungitse jewe ndungise ni mukuru wanje ari muri Arabie Saoudite akaba yitwa Queen akaba yifuje gufasha uyu mukobwa ari kumwe n'abandi bari kumwe muri Arabie Saoudite yes bagomba kumufasha kubwawe retire bagomba kumufasha kubera iki urumva bagomba kumufasha kuko ibi byamushikiye birashikira bose uyu amusigaranye umwana umwe kandi urana n'umwana w'umwigeme akeneye kwiga akeneye kwambara nk'abandi bana rero bifuje kumushikako bamuronse uturyo dukenya baronse kugira ashobore gufasha umwana yes nkuko abibasigurira neza ati ni kuri tujya duke bifuze yuko umwana yobaho neza cyangwa yo kwiga neza yes kumbura muraza kurikirana byinshi reka kumbure twinjira indani hama muraza kumenya ibikurikira twamaze kuvugana na Amina nyene ubutumwa sibyo none ego yes odi shikamo amjambo hauzi kusema mambo poa uko sawa Amina iko wapi iko kule amwite unakopa Amina njoo shikamo Amina njoo mbona cheka njoo Amina mambo uko sawa uko sawa bimeze gute meze bon wiriwe neza yego utekante ariko nizere ko waruzi ko tuzoza kugaruka yego yego turashaka kwicara ngahanze ndibaza ya tujere ndani yego yes ndasuye kandi koramutsa nkuko mwabonye ko byagenze Amina ya twagiye kumuraba yaduhaye ikaze twamaze gushika ahasanzwe aba Amina mambo poa uko sawa
byaza neza Yego. Amina kuri uno munsi umunsi kwanza kugenda gute kuri uno munsi Genda neza. umwana yagiye ku ishure Yego. yavuyeyo Yego. byagenze gute kabwiye ko byagenze gute ku ishure Byagenze neza. bya bibazo byo guma kubaza papa wiwe Ya nabwo mbaza kandi. yamaze kumenyera Yego. ko nizere ko nawe uraza ko ndabona yuko uracafise ka kantu ko gutinya ndabaza biraza guhera sibyo no Yego. yes bakunzi ba Bujahit TV nkuko nabibabwiye rero turi kwibarabara nabwiye yuko hari abantu benshi kumbure bakozwe ko na message Amina yashikirije bivanye n'ubuzima bayemo n'umwana wiwe hari n'abandi kumbure bavuze ati nitwaguma uko nyene tuvuga dushize amaboko mu mpuzu reka naco kuri kijya gike twari twateguye ko tuzofasha nuvuga se w'umwana reka kumbure tuzogihe nuvuga nyina w'umwana kumbure niwe ari hafi y'umwana azogerageza gukurikirana nuvuga umwana wiwe nyene Amina urabona umukobwa ari ngaho umukobwa yarungitswe n'abandi bakobwa bari muri Saudiya yambwiye yuko hari ibintu bamuhaye sasa sinzi kumbura ashobora kubwira ibyo bamuhaye nawe nyene ko yabyakiriye sivyo none jewe abantumye ni mukuru wanje ari muri Saudiya ari kumwe n'abandi bakobwa bifuje kugufasha kuko ibyagushikiye birashikira bose barababaye babyumvise barumva agahinda bifuza kugufasha nk'abakobwa bagenzawe uwo ari we wese ngira abonye ijya nkuru yawe arumva babaye bifuje gufasha umwana kuko urazi biragorana mu buzima busanzwe utaronse ugufasha hajya bavuga ati umuvyeyi nyamukuru ni papa hajya umwana abuze se ababuze ikintu kinini kandi ikintu kinini kiba kivuye mu muryango cyo gituma rero bifuje kugufasha. Yes urumva rero onye niwe bise nuko yoba yasirikuye abo bandi kumbura umvye yavuze Amina kumbira inyuma amajambo y'inkora mutima kumbura abona yuko abandi bakobwa abandi barundi kazi bari mu mahanga bariko rakwita wa Amina sinzi ko ari jambo babwira Amina Sino bagira kwanza merci kunyitaho nkaba ndabashimira. Yego. Kiswahili kumbure urumva na majambo kumbure Amina yabanje gushima meme sinaho atarabona icyo twamuzaniye kumbure wo bayarungikanye kumbure arashobora kuyamuha ama Amina cyo tubandanya kwenda afite ibibazo ibindi shaka kumubaza kumbure ni benshi bakeneye kumenya byinshi kuri Amina n'umwana tora Amina. Kwanza niseme asante kwa wote kwa msaada waliotoa kusaidia mtoto. Nawashukuru, Mungu awazidishie huyo moyo wa huruma, mzidi kusaidia na wengine. Yes kumbure turashobora gufata umwanya tugaterefona abari basanzwe kumbure bari bamufashije bakagira ico bavuze nabo nyine bavuganye na Amina ko bari bavuze yuko bashaka kuvugana nawe kumbure ari amajambo y'inkora mutima agomba kumubwira kuvyerekeye umwana ukuntu bizogenda kumbure nituzi ko bazoguma bamufasha canke nituzi ko bazoguma bamufashe mu mugongo kumbure hari amajambo menshi bagiye kutubwira. Allô? Allô? Oui. Sawa. Oui, bite Queen. Bon. Ni sawa? Yego. Queen twebwe Namwe. ego natwe ni sawa ni Beni kumbure washuye kurungika mutoyi wawe unye turi kumwe novuga nyanyene novuga nyene umwana nyene Karimu yasigiye umwana wo bavyaranye na Karimu novuga wahuza ari umufaso ni wiwe niwe turi kumwe sinzi ko ari cyo mubwira kuri ubu nyene. Halo. Halo? Gute? Ni sawa. Makuru yanyu. Ni meza, bite namwe? Imbere ya byose mwihangane kubyabashikiye. Yego merci. Nibishikira bose bisaba gusa kwihangana no kuca umuntu amenya ingene abaho ingene yitwara mu buzima kuko nta kintu na kimwe kitamenyerwa mu buzima bishikira bose. Yego. Yego hama twebwe bivanye n'akigoro twariko turagira twashimye yuko dushobora kurunga iki kintu twari tubonye dufise uburyo buke buhari kugira ushobore kwifashishamo mu tuntu duke two gufasha umwana naho uburyo ari buke urashobora kubugira agatahe gatoya kuko utuntu twose duhera hasi hama ukagira agatahe ukarondera ubuzima bw'umwana
ko mu Burundi ibintu byo mu Burundi biragoye ubwaho ufise duke ukagira aho ukura n'500 twese ubuzima twarabubayemo imbere yuko dushika aho tugeze dushobora kuba twagejwejeho n'ubundi buzima twatanguye ikintu uragitangura gito gito ukabaho urondezemo uburyo bw'ingene ubandanya urera umwana wawe ntucuba nka babandi hariho abakobwa b'ibigugu ashobora gusaba ibintu nk'uko ugaca usanga aciye aharura ati ni budogo ngo ni bukeya ngo babumpaye mfashisha umwana reka nce ngenda tuburyemo ikirori hanyuma ibisigaye ni hanyuma yaha urashobora no kwicara ugaharura ukavuga ati reka mpera nyene kuri utu duke ndonse kugira abagize buno buryo baze babone no n'ikindi gihe urwego noba ngezeho canke akantu gato inoba nigejejeko bagire n'umutima wo kubandanya bafasha kuko ubu ntidufashije wewe mu bisanzwe dufashije umwana asigwa na Karim Babel niwe dufashije rero gufasha umwana ni nyina urabe ingene ubaho mu buzima buke nimbara abantu bagukuriye bari pembeni yawe ukababwira ubuzima ingene bumeze ati je mbona mumfasha iki ntuze ugumana umutima mubi ngo kubera amabuko mfata uku canke umuhungu wiwe gihari bamfata uku umwana uze wigumize ku mwana wiwawe impanuro ya mbere nyamukuru noguha wigumize ku mwana wiwawe kuko umwana amenywa na nyina kurya wamumenye kuva akiri muto n'ubu ntihagira abantu bazogushuka ati noneho se wiwe ko yapfuye se wiwe yaba yaragihari hari igihe usanga aragarukanye agatima akagufasha ku mwana twara umwana kwa se abana bakuze imyaka 9 baja kwa se twara umwana mubi wabona se iyo mpanuro nta noguha nk'umukobwa nkanje ahubwo uzubandanye urwana urugamba rwo kurera umwana wiwawe ushika umwana wawe agere mu bigero ntuzucike intege kubandanya urwanira ubuzima bwawe n'ubw'umwana wawe ntuzuje mu ngeso mbi canke iki ugume ku murongo nk'uko usanzwe wibereyeho wifashe mu buzima mbeho uri umunyeshuri nawe canke warize ariko yego Queen nkuko yavuze mu kiganiro yavuze ko yize hamabisha birashika barahura na Karim hamacha twarinda ya mbere ikirakoroka ariko bace babana na Karim ariko mu nyuma yaho ntiyasubiye kubandanya amashuri sinzi ko akurikiranye ikiganiro neza ntiyabandanije abo aho nca ndabitahura oya muga ntaco ibisigaye izobangira nko mu buzima busanzwe bene uze kumusigira n'impe yanje ya WhatsApp nemba afise WhatsApp sinzi atayifise naho azoca kundi muntu azondondera sawa murakoze sha Queen ego namwe murakoze Yes bakunzi ba Bujahit TV nkuko mwamumvise uyu ni Queen kumbere asanzwe aserukira abandi bagiye hamwe baja hamwe bashira hamwe nkuko musanzwe muzi yuko abarundi ubunye dusigaye dufite urukundo nkuko vyamyeho bwa mbere ho urukundo rwo guterezanya imbere ho tuge turufise gwacana na cyane cyane nkuko musanzwe mubizi yuko na leta mvye bitubwira yuko twoja hamwe kugira ngo twiteze imbere nuko bagiye hamwe bavuga ati kuyo twagiye kwiteza imbere ahandi reka kumbure uyu nyashikwe nibibazo reka turabe muri bijya bike turonka dusangire nawe turabe ko yoronka novuga kagatahe gake kugira turabe yuko umwana yobaho neza umwana novuga yobaho yumva yuko avuga hari abantu kumbure bakurikirana ibikorwa vya papa kumbure vyabashika ku mutima kumbure batigeze banyibagara sivyo none gamina nivyo mu bisanzwe hanini wowe wifuriza iki umwana wawe Amina nifuriza kwa kula yani nataka awe na malezi mema akuwe mtoto wa adabu asome asome awe na malezi bora asome vizuri awe na adabu mtoto abu mwana novuga mwiza wawundi abakwije vya bindi umuvyeyi yabakeneye ku mwana wiwe yego sivyo none gamina yes nk'abantu kumbure bashoboye kuvuga bagira ico bavuze novuga mu commentaire kuko na commentaire menshi cyane abantu banditse menshi novuga kuri commentaire kuri mu kiganiro twakoranye ni benshi bakozwe ku mutima ni benshi bavuga ati mbega ubuzima Amina asanzwe abayemo ubu unye n'ubuzima bumenze gute Amina hivi unaishi aje dadangu mimi ningali mtoto wa mama naishi nyumbani
Niko nyumbani ngali nalelewa. Ndio. Ngali nalelewa. Yeah. Na unalea mtoto wako pia. Ndio. Yes, birumvikana yuko ukenewe gufashwa kubera yuko mama wawe ego nawe bagushobora wewe wenyene amba hagiyemo n'undi mwana byo mugora cyane sibyo nagami. Nibyo. Ariko kumbure nkuko habonetse tuno dukeyi ariko ku muntu yoba yaragufashije cyangwa umuntu baragize uwo mutima kutwa twinshi ariko uko tumeze kose nibaze ko tuzogira ico dufashije mu buzima bw'Umwana Amina. Nibyo. Kandi ndabashimiye uko bamfashije bagumana uyu mutima nyene gufasha n'abandi. Yego ndabashimiye cyane. Yes, Amina babwiye ko abashimira cyane kumbure nigikire rubwira babandi kumbure bama bifuza kugushikira canke bama bifuza novuga kuza kukuzanira kibimwe bike ko ni benshi kumbure bari bifuza kumbure kubishikani wa bariko barakabure babicisha bo bigenza gute Amina bo gusanga hehe ubahe adresse yawe kunimeze Jemba kuri 16 mu Buyenzi 16 numero 5 yeah 16 numero 5 mu Buyenzi yeah Yes, kumbure utahazi mu Buyenzi canke wifuza kurungika urashanga urashaka kwandika no kuri Bujahit bakakwabwa nkuko nyene babanze bakwine babikoze bakagushikiriza kumbure ivyo wa wifuza gushika kwarungikana n'umuntu wabirungikanye wabwurungika umuntu kujya nyene yayazanye tukaca twishikana kunyene Amina kumbure nizere yuko uko babikurungikanye nawe nuko wabishikanye ndibaza Ego. Zize? Ego. Yes, kumbure Amina azokwivuganira na Queen azokubwira kumbure ivyo bashizemwe kuko twe ntabe kimwe tuzi Amina. Yego nacu. Baza kuvugana. Yego, waraza kuvugana na Queen ndaza gusigira nimero ziyo kumbure Queen araza kubwira kuko twebwe ngahana na kimwe tuzi twabonye gusa envelope zuko nyene kuko hajyanya umuntu azanya envelope no kumushimira cyane. Aho tugenda tuvuga dusanga n'amafaranga ucu byumva nawe iby'amafaranga bagenda babivuga cyane. Ariko nashirika kumbure dushimira uwo wese yaragize umutima wo gufasha kandi ndambwira n'uwo wese yifuza ko yofasha Amina kubwira yuko kwaba kuri 16 numero 5 woza wifuza novuga kuzanira igisuguti umwana wifuza kuzanira novuga ako gakanzu umwana ko n'umukobwa sivyo ngamina umwana w'imyaka 5 imyaka 5 yego yiga mu kangahe mu mbere yes kumbure wewe wese uzi ko Karim Babel yaguteramisha wewe wese uzi ko Karim kumbure yaguteramisha ugira ico ufasha canke wowe ufise umutima wo kugira ico ufasha uraza ni kuri 16 numero 5 Amina ni abari muhira nimba wifuza kuraba umwana nta na kimwe navyo nyene urashobora kutuhamagarira umwana tuvugane gato yego agende muhamagare gato umuvugishe nawe nyene Yes, nkuko mwabibonye rero Amina yagerageje gushimira wowe wese kumbure bari yitanze yababwiye ko arabashimira cyane kumbure arashobora gufata kandi aza gufata kandi undi mwanya abashimire wowe wese bari yitanze mu kumuterera igishabisho mu guterera navuga ico gihumbi kuri envelope twazanye wese azi ko yaterereyemo turazi ko muri benshi kandi nari nifuje kandi ko mumusubira kuvuga kubonana n'umwana kandi mambo uko sawa Sinako nani Salma Salmi Samia Samia uko na mama ungiza unafurahi sana kuwa na mama mama unapendaga nini unampenda okay yes nikizani mnaishi vizuri na mama okay mtabakia kila siku na mama usimsikishagi mama mama nakupenda sana salimia sawa watu kule kuna watu wenyewe wako na rafiki zake na papa wasalimie kule ambie jambo napenda sana mbaki bashavuge gute mu Kiswahili mbaki salama napenda sana Yes, nuvuga numwana w'umuhisi nuvuga wa Karim Babel akagerageza kuvuga yuko abakunda cyane kandi abifuriza yuko mwoguma muri neza cyane kumbere Salm Samia arashobora kudufasha aduhe kumbere agufata umwanya kumbere ushimira abo bose kumbere barakoragereza kugutereza mu vyigisabisho no mu vyerekeye ubwo buryo bw'umwana kumbere turaye ko umwana yukura neza. Nashukuru wote waliojitolea kunisaidia kuhusu mtoto. Ningependa niwaombe muendelee kuwa na huyo moyo wa kusaidia hata na wengine. Ya nashukuru sana. Sina mengi ya kuongea ila nashukuru sana. Yes kumbure ni nkuko twabitanguye na niko tuza guheraheza arabwira ko abashimira cyane kuri wowe wese kumbure yo baritanze no wese yifuza kuma yitanga yatubwiye adresse yiwe ni kuri 16 numero 5 kumbure wo babifize bijya bike canke bijya byinshi canke nuvuga ico gisabisho cyose nuvuga uwo bavyaranye na Karim ari prête n'umwana wiwe bose kumbure bazobakira kurabona yuko nabantu babayeho neza kandi bimeze neza cyane mina kwenda sasa utarudi zingine siku wambe bye ole kule bye
Yes, bakunzi ba Bujahit TV rero tuzosubira rero inshallah Imana bikunze ndababwira yuko wowe wese wafise nuvuga umutima wo gufasha nkuko nabibabwiye muraza ni kuri 16 numero 5 kumbure turabe yuko umwana wa Karim Babel ko Karim yateramisha benshi murabizi ni indirimbo nyinshi ziwe yaririmba abantu benshi mukazishima. Yes, kuni ivyo genda uko nyene kuko yadusigiye ikibondo kuko namahirwe ni benshi kumbure bagiye uko nyene ataco badusigiye ariko we yadusigiye nuvuga umwana tuzokoma tumwibukira ko kubera kino n'uwo mwana tutomwitaho kubera ko uwo mwana kumbure atubaho neza kandi ari umwana ari mwene wacu ari mukuru wacu canke ari kibondo canke ivyo arivyo byose ari umwana w'u Burundi twese dukwifuza yuko yokura neza. Yes, tuzosubira rero inshallah Imana bikunze niba bagira subscribe naho gutaha bye bye.